ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze abakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi. Ishami rya ONU rijeje gateka kazi na muntu ryagize umuhari M23 kwica abantu 169 mu buseruko bwa Kongo, mu bishwe harimwo abayimyi n'abahutu n'abandi basivile. Ikigwa ca Bugarura kiri mu karere ka Rutsiro ni kamwe muri biri mu mugambi wo gushinga pariki y'igihugu mu Rwanda y'ibigwa ndetse n'ibikorwa remezo bijanye n'ubukerarugendo. Abahatuye bavyakiriye gute? Yego twahava ku itegeko rya leta ariko yatugora cyane. No vuga ngo iyo umurobyi yagiye kuroba karararoba yashobora kuroba agafatisha. Iyo fatishije rero umuryango wo gubaho neza. Bitandukanye n'uwirirwa ari guhinga umunsi wose agakorera bibiri cyangwa agakorera bitatu. Muri aya makuru kandi turababwira ingene Nadege Izere, umurundi kazi w'umutegetsi wo hejuru mu banki ya Buraya ijejwe iterambere, ifisicara mu gihugu ca Luxembourg yubatse izina ahereye hasi. Imbere gutangura gukora muri izi banki narakoze utuzi dubaye kugira ashobore kubaho. Umwana w'umukobwa namubwira yuko byose birashoboka, namubwira ko atahanu na hamwe yifuza gushika hadashikwa, ni yibone nk'umuntu ntibone gusa nk'umugore, nta hantu na hamwe la connaissance idashikana. Mu Burundi abagendesha imodoka zunguruza abantu zibakura mu gisagara ca Bujumbura zibajana mu ntara za ruguru basuye mu mirimo kuri wa gatatu inyuma y'imisi 3 bari bamaze muri yegeregere, ariko n'ubu ikibazo c'igitoro kiracari kwa kundi. Twera kintu wacu nta nimwe baraha tunundi tugura nka gutya twaratukura hariya nyene twahora muri Kongo, muri Tanzania. Mu Rwanda habandanyije urubanza ruregwamo Beatrice Munyenyezi. Mu Burundi Gerard Daniel Dabirabe yemeje ko aramutswe inama nshingamateka mu kiringo c'indi myaka 5. Umugigo wataziriwe gucora uridogerwa n'abarundi babungabane wa Buraya uko utuma basabwa amahera kenshi n'abajyango n'abagenzi iyo bayabuze bikaba intandaro y'ugwanko no kutumvikana. Gucura mu diaspora ntibyari bibi. Ikintu kibabaza muri ibyo byose n'ukuntu hari abantu babiprofitiramo. Wamuhaye amafaranga ewana weekend yose ayimaze ariko araryoherwa n'abagenzi. Twa dufaranga bamurungikira arayononye, ntiyiteho kwiyumvira wewe uburuhe wagize. Ingingo ya leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yo gusinyana amasezerano y'ubufatanye n'umugwi w'umupira w'amaguru wa Barcelona wo muri Espagne yanenzwe cyane muri Kongo. Bamwe bariko baribaza igituma ahubwo ayo mahera atashizwe mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru wo muri Kongo udafise uburyo bukwiye. Mu Burundi hatanguye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga bazwi nka diaspora, mu byo basavye harimwo ko boza baroroherezwa n'inzego za leta mu guterera mu bikorwa vy'iterambere. Amakuru ku buryo burambuye tuhere mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abagendesha imodoka zunguruza abantu zibakura mu gisagara ca Bujumbura zibajana mu ntara za ruguru basuye ku mirimo kuri uyu wa gatatu inyuma y'imisi 3 bare bamaze muri yegereyegere. Bamwe mu baganiye na BBC Gahuza Miryango bavuga ko bahumurijwe ko batazosubira gucibwa amande menshi kandi y'agasaki isaki, ariko bemeza ko nubu bariko bikora ku gitoro ca magendu nkuko vyahora ngo kubera nubu ataca bariko barahabwa ku mastation. Ishirahamwe Parseme rikurikirana hafi bijanye n'ubutunzi ribona ko leta ikwiye kuvavanura n'ingendo yo gukarira abunguruza abantu n'ibintu aho kikihutira gutorera inyinshi kena ry'igitoro risa n'ijyananiranye. Ni inkuru ya Gildas Yehundimpundu. Mu gihe mu minsi 3 iheze ku gituro cyo kuri Kotebo mu gisagara ca Bujumbura uhasanga hagandagaje ingenzi nyinshi zabuze ikizunguruza, ubu naho n'igihushane uhasanga imodoka nyinshi zo mu bwoko bwa Hiace, iza mu bwoko bwa Probox zabuza abo zunguruza. Abashoferi baguma batanguranwa umukiriya wese aje bakaja kumutwaza isakoshi n'utwiremetse kugira barabe ko yokwemera kwinjira mu modoka yabo. Nashatse kumenya ico bacarahindutse maze negera bamwe muri bo. Badohomoreje natwe twagarukanye imiduga, bavuze yuko uwo mukiriya n'umushoferi bumvikana. Oya turatekanye nta muntu araza kutugora, nawe turabona aza kutugora. Nk'ugatono kubera size niho bitaye aperi abakiri uko baduga hazo mu ntangiringiri y'abantu bahari uvuga ngo urazimba abantu ni bya bihumbi 200 kugira ngo rekipere yabido ya esase. Nubwo biruko abashoferi bemeza ko
atabiganiro vyigeze biba hagati yabo na leta ngo bahabwe akaryo ko gusigura ingorane zabo. Bamwe mbere biraboneka ko bagifise ubwoba, ntibemera no kuvugisha abamenyesha amakuru. Mu gihe kuri uwa kabiri hagaragaye sitasiyo zimwe zimwe ziriko ziratanga igitoro, aba bashoferi bemeza ko bataronse. Babwiye bibisigahuza miryango ko babandanya kwikora kuri magendo. Twei sitasiyo twe tunywera kintu wacu nta nimwe baraha. Tunundi tugura nka gutya twara tukura hariya nyene twahora tuti muri Kongo, muri Tanzania niho tukigura. Kuri Bujumbura baduhaye sitasiyo zitatu, muga nta nimwe barigera baha ko igitoro. Abiyunguruza batandukanye batashimye kumpa amajwi bambwiye ko ku ruhande rwabo ubaragahengwe. Bamwe wasanga bamaze gufata ivyicaro mu miduga batekanye, ukabona ko bafise amahoro. Hari n'uwambwiye ati hako imigambi yanje ipfa nofuma ndiha amahera menshi yo kwiyunguruza, ariko hari n'abandi babona ko bazimbwa. Twarose mugabo irazimvye, kumanuka twamanuka ku 30-40. Jewe nkaje aho mvuye mbaho bitwa komine Rutegama, dusaba ko abantu abajejwe ibintu byo kwiyunguruza barabe ko ntobogabanya ibiciro kugira natwe tuze turagira ntiriyunguruza byoroshe. Ishirahamwe Parsem rikurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi bw'u Burundi ribona ko leta idakwiye gukarira cane abunguruza abantu n'ibintu mu gihe ngo itariki iratanga igitoro ku rugero rukwiye. Ku bwa Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe, abo bashoferi bakwiye nyabona gufatwa nk'abariko barafasha leta, nayo ikihutira gusuzuma igituma igitoro gikenye mu Burundi honyene. Urumva muri ico gihe rero aba privé bariko baragira ico bita ku maintenance service minimum, ivyo biciro bitegeza guca biduga. Ninda atazi ko ugiye guhamuwe canke ugwaye canke izogaje kubirimo ashobora kugura ibido, barabigwaye mugano n'ibigenda gute. Tugwana ingwano zo niho inyishu ziboneka. Inyishu ku kibazo c'igitoro si kwirigura gwana wa transporteur, nuko icinjira kandi tugasubiramwo tukaraba imvo ziriko ziratuma ibintu bigenda gutyo. Imirimo yo kunguruza abantu yari yahungabanye mu burere butandukanye bw'u Burundi kuva kuri uw'Imana biturutse ku ngingo yo guhana rwose abashoferi batubahiriza ibiciro vya leta yari yafashwe n'inzego z'igihugu. Bamwe bagiye bacibwa amande agera ku miliyoni w'amarundi no gupfungwa bagafungwa nk'uko abashoferi bavyiganiye bibisigahuza miryango. Jiredas Ihunda Impundu, i Bujumbura. Urakoze Jiredas Ihunda Impundu. Tugume mu Burundi. Itariki 30 z'ukwezi kw'indwi buri mwaka n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu. Uyu munsi usanze mu Burundi bamwe mu bana n'ugwaruka bari mu biruhuko bajanwa kudandazwa mu gihugu ca Tanzania nkuko bivugwa n'ishirahamwe ONLCT Uwe ton frère rigwanya ivyaha vyambukiranye imbibe. Iryo shirahamwe rivuga ko mu matohoza ryasanze hari abarundi barenga 400 bafungiwe muri Tanzania bashitseyo baciye mu kinywabi. Mu kanya gaheze navuganye na Maître Prime Mbarubukeye, umukuru wa ONLCT Uwe ton frère, ntangura ndamubaza aho bakuri ivyo biharuro. Ibi rero tubivuga twisunze ibiharuro dufise mu ishirahamwe ryacu ONLCT Uwe ton frère, aho dusanga urwaruka rushika 32 harimo n'abana 5 baheruka gufatirwa mu ntara ya Rutana na parike ya Rutana kwigenekerezo ya 21 z'ukwezi kw'indwi nyene turimwo, aho urwaruka nabo bana bafatiwe mu ahantu bita kwitereni Imakamba bakuwe mu Karusi. Abo bantu bari bagiye kubadandaza bari batwaye mu gihugu ca Tanzania, bakaba bari buririye Igitega kuri parking y'imodoka zimwe zunguruza abantu hari zabakuye Igitega saa 3 zo mu gitondo, amare bafatirwa Imakamba. Mwavyo matoza yanyu ko harimo abana bakiri bato mu myaka 12 n'ugwaruka batwagwa bagiye gukoreshwa canke bagiye kudandazwa mu bindi bihugu. Abo bana ntibijana, abo bana turumva ko aribo bafatwa. None abababesha ngo bagiye kubahuzi canke baja kubadandaza bo bajanwa nabande babishwa nabande kugira bagende. Abakora icaha nta bara baba bafise kandi ntibagira ubwoko, ntibagira iki, twita abadandaza abantu kirema muntu n'abadandaza bakirema muntu, kandi iyo bafashwe barahanwa n'inzego z'igihugu zibijejwe. Mu matoza yenye none abo bana bava mu zihe ntara cane cane? Twavuze ko kenshi bakunda kuva mu Ngozi, ubonye ni mu ntara ya Butanyerera, abandi bakava mu ntara ya Karusi, abandi bakava mu ntara ya Gitega, ko hariho n'abandi bakuvwa mu ntara ya kera yitwa Kayanza.
imipaka ko mu misanzwe ibisanzwe icungerewe n'abajejwe umutekano babaca mu ryahumye gute? kenshi ntibabacana ku mupaka hajya hazwi. Iyo bashitse nk'ahantu bita kw'itereni nk'uko twabivuze, ni hariya i Makamba, baca babururutsa imodoka bagaca babacisha mu buyira bwa Ndamwombane bwo mu Kinywabi, bagaca rero bajabukana umupaka batarinze gushika ku mupaka bari mu modoka. Mw'ishirahamwe ryanyu rya ONRCT uwe ton frère musaba iki leta kugira ikumire iryo dandazwa ry'ikiremwamuntu? Nuko leta y'u Burundi yohimiriza ubutungane cyane cyane amasentare ajejwe guhana kugira ngo yive inyuma akore nk'uko iyi sentare nkuru y'igihugu ya Rutana iriko irakora, kuko nk'uko twabivuze yarahagurutse irafatisha ikibazo cyo guhasha no kurwanya urudandazwa rw'abantu cyane cyane no guhana abarukora. Icyo kibazo yagifashije mu minwe kuko twabwiye yuko itariki 45 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 iheruka guhana n'ukuri bimwe biboneka abagabo bafatanywe abana twavuze bari babashoye mu gihugu ca Tanzania. Turasaba leta y'u Burundi yuko yobwirana n'andi masentare agahagurukira ico kibazo. Iki naco dusaba leta y'u Burundi no yovugana leta ya Tanzania kugira ngo vy'ukuri abarundi bashika 176 mbere mbashoro no kurenga baze bari kugwe. Uwo yari Maître Prime Mbarubukeye umukuru wa ONRCT uwe ton frère twariko turavugana. Ubu naho tuje mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwamaze kwemeza urutonde rw'abatangabuhamya ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'ubushinjacyaha ndetse n'uruhande rw'abashinjura Beatrice Munyenyezi. Bamwe mu batangabuhamya nabari batanze ubuhamya mu rubanza rwa mbere, aho mu kwezi kwa kane umwaka ushize Munyenyezi yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu ahamwijwe ibyaha bya jenoside no gusambanya abagore n'abakobwa, igihano yajuririye. Ni inkuru ya Yves Bucyana yakurikiranye ku rubanza. Abatangabuhamya bose ni 35, muri bo harimo 2 urukiko rwifuje kugarura rukabibariza kuko bari batanze ubuhamya no mu rubanza rwa mbere. Muri abo batangabuhamya ubushinjacyaha bufitemo 22, 16 bakazatanga ubuhamya bwabo amajwi yahinduwe kandi batagaragara mu rukiko, naho ubwunganizi bwa Munyenyezi bwo buzakoresha abatangabuhamya 11 barimo 8 barindiwe umutekano. Urukiko rufata gahunda yo kujya byibuze rwumva abatangabuhamya 4 ku munsi mu rwego rwo kwihutisha iburanisha ry'urubanza rw'ubujurire. Kuri urwo rutonde harimo bamwe mu batangabuhamya bari batanze ubuhamya mu rubanza rwa mbere n'abandi bashya bongewemo na buri ruhande rukurikije ibimenyetso bishya bavuga ko byabonetse. Abatangabuhamya 2 ku ruhande rw'ubushinjacyaha bamaze gutanga ubuhamya bwabo, bavuga ko bazi neza Munyenyezi Beatrice. Bombi bahuriza ko yagize uruhare mu rupfu rw'umubikira batavuga amazina ngo bamufatiye ahitwa ku Mukoni. Gusa umwe mu batangabuhamya akavuga ko Munyenyezi ari we wishe umubikira ubwe amurashe nyuma yo gusambanywa ku gahato n'interahamwe. Ni mu gihe undi mutangabuhamya avuga ko Munyenyezi nta mbunda yari afite. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize urukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda rwahamije Beatrice Munyenyezi ibyaha birimo ibya jenoside no gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rukaba rwaravuze ko rwagendeye ku mvugo z'abatangabuhamya. Bimwe mu byo bamwe mu batangabuhamya babwiye urukiko ni nko kuba Beatrice Munyenyezi ngo yarigaga muri kaminuza, ariko muri uru rubanza rw'ubujurire umushinjacyaha yavuze ko Munyenyezi yatigeze yiga muri kaminuza y'u Rwanda iherereye mu mujyi wa Butare, ahubwo ko hari abamwitiranyije n'abandi bakobwa bigaga muri kaminuza kandi ngo nawe yitwaraga nk'uwiga muri kaminuza. Beatrice Munyenyezi avuga ko mbere ya jenoside yigaga mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke mu mwaka wa 6. Umushinjacyaha akavuga ko mu bimenyetso bishya byavuye mu iperereza yakoze Munyenyezi atigaga muri Sefoteke, ko ku rutonde rw'abigaga mu mwaka wa 6 rwatanzwe n'umuyobozi w'iryo shuri nta zina Beatrice Munyenyezi rigaragaraho. Abamwunganira bo bavuga ko ibyo bimenyetso bishya by'ubushinjacyaha bitari umwimerere. Umushinjacyaha asaba ko icyo kibazo cy'umwimerere cyaharirwa urukiko. Ntiharatangazwa igihe urubanza ruzongera guhamagarirwa. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza. Gerard Daniel Ndabirabe yahora arongoye inama nshingamateka y'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 niwe yasubiye kwemezwa ngo aramutswe inama nshingamateka mu kiringo c'indi myaka 5.
nta wundi bahiganywe muri iki kibanza akaba yatowe ku bwiganze bw'amajwi y'abatoye. Hatowe kandi ivyegera vyiwe bibiri, umugabo w'umututsi yamuka mu ntara ya Burunga n'umugore aturuka mu ntara ya Buhumuza. Ni inkuru ya Gildas Ihundimpundu. Nyakubahwa umushingamateka Gildas Ndabirabe aronse amajwi 109 ku 11, uvuga ibice 98 igice kimwe kwijana. Aha nigihe umushingamateka ruca imyaka abandi yariko aratangaza izina ry'uwatowe ngarongore n'amashingamateka iherutse gutorwa. Leta Busuri yari kuba 56 none yarengeje kure niyo. Tubadusabe rero protokole imuhe kibanza avyagiramo. Imbere yuko amatora atangura, uwarahagarariye ibikorwa yamenyesheje ko umushingamateka wese arekuriwe kwitoza. Mbere yaciye asaba ko bose bohabwa udupapuro kugira bandike ko amazina yabo gutyo babone guhiganwa. Yamara bamwe mu bashingamateka basa n'abatatahuye ino nzira. Twese muduhaye impapuro kandi tutazisavye tudashaka guporta kandida bica bisema confusion. Bari bakwiye gutora urupapuro rw'umuntu yatanze kandidature gusa, hanyuma abatifuje gutanga kandidature tukigumira uko nyene. Ko naho muzitanga mwese ntacu turatora. Ingorane zihari haca abadepuyema y'ivyo dutanze kandi bitari bikenewe. Honorable Ndabirabe Gildas, question de modalité tuje hano byose bateza kuba babiteguye. Nibaduhe utwo dupapuro twandikeko hanyuma tubabahe. Nayo muvuze muti abantu bashintoki hejuru. Oya sinavuze ushira hejuru. Hanyuma nubwo vyagenze uko, umukandida mu kibanza co kurongora n'amashingamateka yaruhiye ko ubumwe rudende. Très honorable Ndabirabe Daniel Gildas. Ndabirabe Gildas Daniel. Gildas Ndabirabe w'imyaka 68 niwe yahora arongoye inama nshingamateka irangije ikiringo. Numuhutu yahoze ari umugwanyi mu muhari CNDD-FDD, akaba yarigeze no kuba umuvugizi wawo. Icegera ciwe mu nama nshingamateka ni Fabrice Nkurunziza, umututsi akaba kandi yahora ari cegera ca kabiri mu nama nkenguzamateka irangije ikiringo. Hizewe umushingamateka Nkurunziza Fabrice ku bice 99 n'igice kimwe. N'uyu nta numwe bahiganywe. Mu kibanza c'icegera ca kabiri hatowe umupfasoni Nkezimana Bosesia wo mu bwoko bw'abahutu yamuka mu ntara ya Buhumuza. Mwijambo yashikirije, umukuru w'inama nshingamateka yatowe Gildas Ndabirabe yibukije ko akazi karindiriye abashingamateka kadasanzwe. Turabashimiye mwebwe mwatwizeye mukadutora. Turakengurukiye cyane umuryango wadushize imbere mu mugambwe turimo. Aha mu nama nshingamateka umuntu abibona yibaza ko vyoroshe. Nivyoroshe namwe muzobibona. Hari abashobora kuvuga bati baraje hano bakumva kumengo baje kuruhuka. Oya na gato, aha harimwo akazi kenshi, harimo akazi kenshi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bagiriza Gildas Ndabirabe ko rimwe rimwe akarira abashingamateka iyo bariko barabaza ibibazo abashikiranganje baba baserukiye leta. Bamagiriza kandi ko imvugo yiwe rimwe rimwe ihengamira kuri leta, kandi mu vy'ukuri nk'umushingamateka akazi kiwe karako kugenzura ivyo ikora. Gildas Ihundimpundu, i Bujumbura. Numugiga usanzwe utsimbataye mu Barundi no mu Banyarwanda wo gusaba amahera abawe aba mu mahanga. Umugigwa wataziriwe gucora uridogerwa n'abarundi ba mu mugabane wa Afrika wa Buraya kuko utuma basabwa amahera kenshi. Iyo bayabuze biba intandaro y'ugwanko no kutumvikana mu bajyango no mu bagenzi. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yaganiriye na bamwe mu Barundi ba Buraya, dutegura inkuru ikurikira. Abo ni bamwe mu Barundi bakoraniye muri kimwe mu kirabi Buruseli bidoga ko basabwa amahera gasakisaki n'imiryango yabo hamwe n'ababegereye basigaye mu gihugu batayironse kikaba ikibazo. Sibo gusa ko benshi mu Barundi n'Abanyarwanda baba ku mugabane wa Buraya iyo baronse ibakwe ryo gukuranira hamwe ni kibazo bakunze kuyaga ko kibateranya n'ababegereye basigaye iyo baje bava. Uwo mugigwa benshi bazi ku izina ryo gucora ni benshi bawidogera kuko utuma bibaza ko ababa ku mugabane wa Buraya bafise uburyo bwo gutanga buri gihe. Marlene Shimirimana, umurundi kazi mu gisagara ca Hamburg,
n'agashavu kenshi avuga ko harimo kutamenya gucura umudiaspora ntivyari bibi. Ikintu kibabaza muri ivyo byose n'ukuntu hariho abantu babiprofitiramo, ukaca usanga umuntu arakurondera arakubwira ati ndafise akabaza kanaka, wamuha ya mafaranga ukaca usanga uwo munsi ewana weekend yose ayimaze ariko araryoherwa n'abagenzi, ugasanga twa dufaranga bamurungikira arayononye ntiyiteho kwiyumvira wewe uburuhe wagize. Boris wa mu gisagara ca Charles wa mu gihugu c'Ububirigi avuga ko ari n'abawugize ingeso bakarenza urugero. Bimaze kuvyara ijoro n'umurango ntusinzira, hora yumvira ati mbege ejo nozitara abana nzobasigira iki, bazobaho gute, bazobeshwaho nandi. Hanyuma ukazobona umuntu afise umuryango nawe usanga no gupanga we ntapanze, ugasanga afise niyo miduga mu rupangu wiwe, muga akabona yuko kuri Burayi ngo amafaranga y'Iburayi ngo afise agaciro, mugabo ntibaze yuko ayo mafaranga nyene nafise agaciro, naho ubona harahenze harazimvye. Ibyo akaba bihurije ko na Gilbert w'imyaka irenga 45 aba mu gisagara ca Nivere mu Birigi. Sinzi ko ari kubera ubukene canke ibiki, babaze yuko uri Burayi ufise amafaranga menshi, rero biranashika ugasanga hari nabo hezuga gacira umurongo kari musi kuvugana kugira ngo ntabusanga uvuze nabi, babwira batunukire n'agasenkanti, ukamenya agasenkanti ahantu gatora mwibarabara bana mu mafamiye mu miryango yacu. Murabona yuko gufashanya i Burundi twavyamanye mugabo ushitsino usanga bigoye, rero iyo utabikoze umengo abaye mwasi, umengo urahindutse, rero ntibamenya ubuzima bw'Iburayi ingene bumeze. Eka mbere n'abahinga mu Burundi bakavuga ko abarundi b'amahanga batari abusema. Gabriel Rufyiri arongoye ishamwe Oricom rijeje kugwanya ibiturire no gusesagura itinga ry'igihugu, ishiramwe riko rikora ko ivyigwa avuga ko umuco ari ukuza kuremera imiryango y'abarundi b'amahanga basanzwe bafatiye runini imiryango yasigaye mu gihugu. Harabatanganya uburyo n'abantu baba basigaye mu bihugu vya Afrika no mu Burundi harimwo, mugabo abantu bomenya yuko naho hari ibintu bita amasharge, hari ibintu bita facture, nukuri ntugire ngo birorohera abantu, mugabo umuntu atagize icyo akoze ni vyiza, mugabo atagize icyo akoze nahone ntibave biyumvira yuko baba birengagije. Yego arashobora kubirengagiza, mugabo burya benshi nabo hari igihe bibagora, tukibaza ahubwo ko ari ukuyihutira ahubwo kuraba ingene igihugu cotezwa imbere ibintu bikagenda neza gusumba. Ivyo biruko mu gihe ibiharuro bitangwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU rijejwe abimukira OIM rivuga ko mu mwaka wa 2024 abarundi b'amahanga baterereye amahera arenga miliyoni 48 z'amadolari y'abanyamerika, ashika igice kimwe n'ibice 600 y'umwimbu w'igihugu, aho arenga ibice 20% muri ayo yagiye gufasha imiryango basize mu gihugu. Ingingo ya leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yo gusinyana amasezerano y'ubufatanye n'umugwi w'umupira w'amaguru wa Barcelona wo muri Espagne yanenzwe cyane muri Kongo. Bamwe bariko baribaza igituma ahubwo ayo mahera atashizwe mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru wo muri Kongo udafise uburyo bukwiye. Muri ayo masezerano y'ubufatanye afise agaciro k'amadolari agera ku miliyoni 50, imipira y'abakinyi ba Barcelona bambara bari mu myimenyerezo izoba yanditse ko inyuma ngo DRC Congo hamwe Heart of Africa. Abayobozi ba Kongo bavuga ko muri ayo masezerano harimwo kumenyereza abakinyi bakiri bato bo muri Kongo hamwe n'ihayanyishwa rizobera ku kibuga ca Barcelona. Mu Burundi hatanguye ibirori vy'indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga bazwi nka diaspora. Mu byo basavye harimwo ko boza baroroherezwa n'inzego za leta mu guterera mu bikorwa vy'iterambere. Ibirori vyo gutanguza ivyo bikorwa vyuguriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, akaba yashimitse ku kamaro n'ikibanza c'abarundi baba mu mahanga mu iterambere ry'igihugu ko ari ntangere. Mu kanya gaheze twaganiriye na Samuel Ndayiragije ahagarariye abarundi baba mu mahanga, ambwira ingingo nkuru zizokwibandwa ko muri ivyo birori bizomara imisi 3. Yabanje kumbwira ico bashikirije mu ijambo ry'uno munsi. Twebwe mu ijambo twamushikirije twagarutse ubwa mbere ku gushima ingene bariko baragerageza guha ikibanza diaspora y'u Burundi kugira ngo ishobore guterera. Twagire ko rero dusaba yuko nk'uko batanguye kubikora ngo batworohereze kugira ngo baduhe ububasha bwo kuja muri komisiyo twifuza ko yoshingwa canke agence ijejwe gushimikira no gutunganya no gutsimbataza intwari ibereye, tutibagiye no kurwanya kamwana wa mama, eka mbere no gutuza burundu ibiturire. Mu ijambo ryiwe nyene cyane umukuru w'igihugu
yabigarutseko cyane arabishima aravuga ati yamara nibwo rugamba turimwo rwo kubaka Uburundi yatwemereye yuko yifuza ko abarundi bo mu mahanga baterera cyane kandi akaba yatwemereye ko agiye gukorana cyane natwe akaba yatubwiye yuko hariho ibigiye gukorwa kandi natwe abarundi bo mu mahanga tuzoba turimo kugira ngo dushobore guterera. Kuri izo ngingo nyene mwari muvuze hari abarundi baba mu mahanga bahora bidogera inzego za leta ko zitaborohereza iyo baje mu gihugu bazanye uburyo bwo guterera mu gihugu. Nkawe userukira abarundi baba mu mahanga hakwiye gukorwa iki kugira inzego za leta canke mwemerewe iki kugira inzego za leta zize zirorohereza abarundi baba mu mahanga guterera mu iterambere ry'igihugu? Ivyo nivyo harabidoga ariko kandi ugiye kuraba ibiganiro twagiranye uno munsi biragaragara neza yuko leta y'u Burundi washaka n'umukuru w'igihugu we nyene aremeza yuko hariho abarundi batarajijuka ngo bagire ingendo nshasha bavanure n'ingeso mbi zituma tudashikira Uburundi twifuza. Nyene icubahiro rero umukuru w'igihugu aravuga ati muri leta yiwe nibwo rugamba agwana cyane kanatsinda ko ari we yazanye imbonakazoza igihugu we akavuga ati ubwo n'urugamba twese nk'abarundi tuza kugwana nago kugira ngo umwansi w'iterambere ry'igihugu n'Uburundi ntaduce mu ryahumye. Mbega uravye ukuntu ubuzima ubu bumeze mu Burundi muri rusangi akamaro k'abarundi baba mu mahanga mu iterambere ry'igihugu ubu nakahe? Turavye ingene igihugu kimeze twabigarutse ko no munsi biragaragara neza yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kirubakwa na beneco baba bari mu Burundi no hanze. Byagaragaye neza yuko ibice binini kwijana abarundi baba hanze aribo bariko baraterera mu kubaka inzu z'uburaro mu kubaka amashuri n'amavuriro mu kuzana amahinguriro ibitaro eka mbere no twibagiye no gutwara abantu n'ibintu no gushira imitahe mu by'uburimyi n'ubworozi. Biragaragara neza cyane ko abarundi baba hanze bariko baratera mu kubaka igihugu. Ico rero ni ikimenyetso cyiza kinatuma umukuru w'igihugu avuga ati umuntu ariko arabera intambamyi bano bantu mu munzanire kugira ngo turabe yuko twoheza tugafata ingingo zibereye hama dushiraho abarongozi babikwiye kandi babishoboye. Yari Samuel Ndayiragije arongoye Diaspora Ndundi twariko turaganira. Ishami rya ONU rijejwe agateka kazina muntu yagize abagwanyi ba M23 ibitero ku baremyi b'abahutu n'abandi basivile mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu ntango z'ukwezi kwindwi uno mwaka. Ivyo bitero vyahitanye abantu 169. Uwo muhari urabihakana ukavuga ko ariko ugiye gushinga umugukora amatohoza kuri ivyo bivugwa. Ni inkuru ya Siriake Muhawe nayo Nairobi. Amatohoza y'ibiro rusangi vya ONU bijejwe agateka kazina muntu bisanzwe bikurikiranira hagufi bibera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo vyerekana ko ivyo bitero vyahitanye abo barimyi vyatanguye itariki 9 mu kwezi kw'indwi mu karere ka Rucuru kari mu ntara ya Kivu ya ruguru. Asubiramwo abavyiboneye uharanira agateka kazina muntu muri ako karere avuga ko abarwanyi ba M23 bakoresheje inkoho n'imipanga mu kugandagura abasivile batari bake. Nkuko bivugwa na ONU, M23 yakoze iki gitero ku bantu yikeka ko ari abagwanyi b'umuhari wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Abo nabo ngo bari abasivile cyane cyane abarimyi b'abahutu bamara imisi bakambitse mu mirima yabo muri iki gihe cirima. Ngo baratewe abatari bake baricwa hakaba havugwa n'imiburiburi abashika 169 bahasize ubuzima. Abagandaguwe ngo nta kuntu bari gushobora gutabarwa canke gukingirwa na gato. Bertrand Bisimwa arongoye umuhari M23 yabwiye itorokanizo ry'amakuru rya Reuters ko uwo muhari uzokora amatohoza ariko ko ikicegeranyo gishobora kuba ari ico kubambika ibara. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Moyaya avuga ko ubu bwicanyi bw'irucuru ari cerekana ko M23 ari umurwi wo guteza umudugararo udashobora kuzana ituze. Mu kwezi kwa gatandatu umukuru w'ishami rya ONU rijejwe agateka kazina muntu Volker Turk yavuze ko M23 igisirikare ca Kongo n'imirwi y'abarwanyi ikorana naco bose bakoze amabi mu buseruko bwa Kongo menshi ashobora kuba ivyaha byo mu ntambara. Mu ntambara iri kirabera muri Kongo leta y'u Rwanda yagizwa ko ariyo ifasha umuhari wa M23 ivyo ico gihugu cagiye gihakana kikavuga ko gusa
ingabo zaco zifata ingingo zo gukingira igihugu ibitero vya FDLR. Ico gihugu ahubwo cagiriza igisirikare ca Kongo gukorana na FDLR ishaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Leta ya Kongo ikavuga ko ibi ari ivyitwazo kugira ruvogere ubutaka bwayo. Siriake Muhawenayo, BBC gahuza muryango i Nairobi. Urakoze Siriake Muhawenayo. Ubu naho tuja mu Rwanda. Ikigwa ca Bugarura kibarizwa mu karere ka Rutsiro ni kimwe mu biri mu mugambi wo gushinga pariki y'igihugu y'ibirwa ndetse n'ibikorwa remezo bijanye n'ubukerarugendo. Leta y'u Rwanda ivuga ko idategetse abaturage guhita bahimuka, ariko ababishatse ubu nibo bazatangira kuhimuka, abandi bakazimuka uko bazagenda babona mikoro. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yarahasuye. Magurutse mu mujyi wa Karongi nerekeza ku kirwa cya Bugarura kiri mu karere ka Rutsiro. Umusare tujyanye ni Jules Mushimiyimana ukora akazi ko gutwara abantu mu kiyaga cya Kivu yifashishije ubwato bwe bukoresha moteri. Biradusaba urugendo rurerure rw'amasaha asaga 2 mu mazi. Jules yanteguje ko dushobora guhura n'imiyaga myinshi, cyakora ngo yizeye ubwato bwe ndetse n'uburambe bw'imyaka 5 amaze akora aka kazi. Muri uru rugendo sinishwe n'irungu kuko yagiye ansobanurira amwe mu mateka y'uturwa duto duto twagiye tunyuraho. Urabona kino kirwa gifite shape imeze nk'ingofero ya Napoleon. Rero abantu baraje babona yuko nyine bagomba kukitirira iyo ngofero y'umwami bita Napoleon. Kera bakitaga Nyamunini. Rimwe na rimwe dusangaho n'uducurama turenga nk'igihumbi. Nyuma y'igihe kinini twatangiye kubona ikirwa cya Bugarura imbere yacu, gitwikiriwe n'intoki, ibiti byinshi bya kawa ndetse n'ibitari by'imyumbati. Nyuma y'amasaha 2:09 twari tugeze ku mwaro wa Bugarura. Ukiva mu bwato uhita ubona ko ari agace kakiri inyuma cyane, nta mihanda. Kwinjira mu kirwa ni ukwifashisha utuyira dutoya twarenzwe n'ibyatsi. Je n'umusore umperekeje dufashiye amaguru. Imbere gato twinjiye mu gasantere gato bambwiye ko kitwa Kenya, cyakora ntibansobanuriye impamvu kitwa uko. Ntunguwe no kuhabona urusinga rw'amashanyarazi runyura hejuru y'amazu, gusa amazu yaho nayo ku rwego ruciriritse. Ibicuruzwa byiganjemo ibiribwa nk'imyumbati byadanduwe ku butaka. Nubwo amasaha ataratworoheye, nta hantu wabona wagira icyo ugura cyo gufungura kabone n'amazi. Jackson Bapfakurera, umwe mu batuye aka gace, avuga ko nta terambere rirahagera ku gitekerezo cyo kuba yahimuka, ariko asa n'utabyiteguye. Yego twahava ku bw'itegeko rya leta, ariko yatugora cyane. Yeba natwimuye hano, ntabwo najya kure, n'ubundi natura hano hafi y'amazi. Ni ukuvuga ngo iyo umurobyi yagiye kuroba akarararoba, ashobora kuroba agafatisha. Iyo fatishije rero ashobora umuryango wo kubaho neza. Bitandukanye n'uwirirwa ari guhinga umunsi wose agakorera 2 cyangwa agakorera 3. Tomati 3 cyangwa 4. Naho umubyeyi nasanze acuruza ibiribwa wambwiye ko yitwa Mama Josephine, avuga ko inkuru yo kwimuka yayumvise nubwo nta makuru menshi ayifiteho, gusa nawe asa n'ugitsimbaraye kuri aka gace. Ntabwo twakubwira ngo turungamatiye cyane kwimuka, ahubwo ubwo uwo muntu wabaje kwimura abaturage yaba afite imbaraga zo kubariha imitungo ya. Naho ibyo kuvuga byo ngo fata amafaranga ngo ugende, amafaranga agiye yitera amabaka aguruka, nta muntu wapfa cyo kuyafata. Twe turi hano tubona ntacyo bidutwaye, nta mpamvu ituma twatekereza ibindi by'ahandi hantu. Nimba dufite amashanyarazi, tukaba turi kubona amazi, dufite ibigo by'amashuri, dufite amavuriro, se ubwo ikindi kintu cyatuma twifuza kwimuka tubona ntacyo. Ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko asobanura iby'uyu mushinga, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Solange Kayisire yavuze ko abatuye ikirwa cya Bugarura badasabwa guhita bahava kuko bizakorwa buhoro buhoro. Yanavuze ko hari gahunda yo kuhashyira iby'ibanze byo gufasha abaturage mu gihe bakihatuye. Kuri ubu imiryango igera kuri 60 yamaze kwimuka. Ibisa umushoramari ushaka kuhashinga ihoteli. Muri rusange ni ikirwa cyicaye ku buso busaga gato hegitari 120 n'abaturage bagera ku 2,300. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango ku kirwa cya Bugarura rwagati mu kiyaga cya Kivu. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Tugaruke ku mugabane wa Buraya.
Nadege Izere yatanguye akora ubuzi buto buto nko gukubura kwamura ivyamwa n'amashurwe mu mirima no gucumba imikate mu gihugu c'Ubuholande. Ariko no munsi n'umutegetsi wo hejuru mu banki ya Buraya ijejwe iterambere ifise icicaro mu gihugu ca Luxembourg. Uwo mupfasoni w'imyaka irenga 40 ari mu bagore bake babirabura bafise amabanga mu mateka iyo banki iri muri zitatu za mbere zikomeye ku isi. Yatanguje umugambi wo guhimiriza abakobwa bamuka mu karere k'ibiyaga binini kwiga ibisata vy'amabanki kugira bashike kure. Ni inkuru ya Alain Majesté Barenga. Biragoye kumenya ko ari umurundikazi ugeze ku cicaro c'Ibanki y'Iburaya ijeje guteza imbere ibihugu vya Buraya. Ifise icicaro mu gisagara ca Luxembourg mu bwami bwa Luxembourg aho mu nkengera y'ibiro vyiwe harangwa agacere k'intumwa z'amareta ya Buraya abaje gusaba ijambo n'umubonano bandi baje gusaba ko imigambi yabo yo kwigwako. Uwo ni Nadege Izere murundi w'umutegetsi muri iyo banki ari mu gufata ijya nyuma mu kwemeza ko amareta ya Buraya ahabwa amafaranga y'imigambi aba yasabiye uburyo. Yamara uwo mupfu wasanavuga ko gushika muri ico kibanza yabaye indyankuge kuko yahereye hasi mu buzi buciriritse. Imbere yo gutangura gukora muri izi banki narakoze mu murima soroma amashugwe, narakoze muri McDonald, narakorofye mu biro by'abantu, narakorofye mu mazu y'abatama utuzi dubaye kugira ashobore kubaho. Ivyo byose ntibiguca inguvu iyo uzi bikuraja. Oya yatangura wige mu vyo urimwo. Akazi naho ubona umenga karabisha. Kige chaque jour naho ugakora. Igi kintu gishasha kuri ico. Ntumenye imiryango bizokugurura ico nzico. Nta hantu na hamwe la connaissance idashikana. Mugabo nari mfise indoto yo kuja kwiga muri universite. Niga business administration hanyuma mpejeje ndonka akazi muri banki yitwa Rabobank y'Abaholande narahakoze imyaka ishika 10 ncanja mu yindi banki nyene muri Holande yitwa ABN AMRO ncankora les marchés financiers hanyuma ncamvaho ngenda gukora mu bindi vya risk management muri ABN AMRO hanyuma ncambona akazi rero ngaha muri Luxembourg naho ndamare imyaka 3 nyene ko urumva wasaba akazi henshi bakakwishura batanakubonye bakavuga ko babona ko atavyo boshobora. Ndazi ko ndi umurundi kazi kandi ndi umugore kandi umunyafrika ariko iyo siyo karanga muntu kuko ndi umuntu nk'abandi bantu bose kandi sinigeje naje nisuzugura kubera iyo mva. Nadege ariko ntiyorohewe kuko ivangura ruhu n'agakengere ritamworohereje. Nakorana n'umukolege atasuporta gukorana n'abaytranje yaguma atera utujambo two kublesa kugira widekuraje ubivemwo wenyene utanga imihoho aranyagresa verbalement ku majambo mugabo wose acambwira ngo ntuzokwidoge ngo niwagira ikintu kikubihira muri iki gihugu ntushobora kwidoga ngo kuko ngo ahuri ni muri paradiso paraporo iyo yavuye yaranshotse kuko navuga nti Uburundi ntubuzi ubuzima bwanje ntubuzi kandi urumva n'umwirabure jenyene muri time yose w'umunyafrika donc uravuze ko iwacu ari mu kuzimu ahari mu paradiso utanzi mu bisanzwe byo ntushaka kubivuga udashaka umuntu musubiza hasi umva n'ibintu nk'ivyo mugabo uramenya kubibamwo. Umuvyeyi w'abana babiri babakobwa ari munsi y'imyaka 15 agatera kamba urundi gwaruka kubahuka nta namwe batoshika papa ntigeze aba ministre umwana w'umukobwa no mubwira yuko vyose birashoboka no mubwira ko atahanu na hamwe yifuza gushika hadashikwa ni yibone nk'umuntu ntibone gusa nk'umugore nta hantu na hamwe la connaissance idashikana iminsi yose yo mbonye ko nshaka gukora ikintu mugamenga gikirakomeye abagikoze ko bose bafise imitwe ingahe nimba bafise umwe nta kintu na kimwe bafise ntafise. Ntamaze kuzamuka ntibagiye iyava kuko yatanguje umugambi wo guhimiriza abana b'abakobwa mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini kwijukira ibisata by'ubutunzi n'amabanki mu bwami bwa Luxembourg. Alain Majesté Barenga. Urakoze Majesté Barenga.